rya gisusu ni igicamamare. Jewe subu bworozi gusa bw'urukwavu n'imbeba nuko ibi ari byo mubonye ngaha ni ibintu novuga ko nonse mu maberebere kuko ibi bintu by'ukorora nabitanguye nkiri umwana mutoya niga nko mu mwaka wa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 1969 ibi nari naratanguye kuvyorora koko mico gihe nari maze imyaka 10 nagenda ku ishuri nkagenda njanye imbombo ndandaza nshitse muhira nkabona inkoko nkaca ndayigura ikaba mu rugo impene nkayigura ikaba mu rugo ndagira no kugwego rwaho ngera naho ngura n'inka nacego inkwavu zirafise ubwoko je nk'ubwo no kuyumvira bugaragara buranashika bune uru rukwavu mfise urutugwitu rw'ikizungu rukomoka muri mutoyi uru n'ubwoko bugira kane uru n'ubwoko bugira kane rw'amatama manini umutwe munini ya cane rumeze nk'isambwe mu mutwe n'urukwavu nago nyene runini cane. Shalom bakunzi ba Wide Vision TV imbonesha kurikora ku mbuga hwaniro tubaha ikaze tunabibutsa gukanda like subscribe na share bibutsa ko mushobora kudusanga kuri Facebook, Instagram na YouTube. Tugiye kuganira mu kiganiro Cacu bita umuzi w'iterambere aho tugiye kuganira ku bijanye n'ubworozi bw'inkwavu tukaba twagendeye umworozi mu Kinama mu gisagara ca Bujumbura yashoboye gukora ibintu bikomeye cyane mu korora inkwavu. Murazi ko ari n'umugambi leta yashize ahabona aho ihimiriza bene gihugu n'imiburiburi gutunga inkwavu 5 kumuhana. Kuri mikro muri kumwe na jewe sinzobatohana nayo inyuma ya kamera mukaba muri kumwe na Leaf Card. Uko mubibona ubu ndashitse kwa wa mworozi w'inkwavu aha turinjiye turiko tuja muhiriwe turiko tuja hasanzwe azororera. Naha murabona ko ari ahantu hateguye neza kabisa nakuvuga umugambi vraiment yarawuteguye fresh ku buryo nabandi bashobora kumurabirako nabandi bokwifuza ukuntu bashobora kubaka boshobora kumwegera vraiment akabayereka akabigisha. Ubu nashikiriye wa mwubahwa sanzwe yoroye inkwavu n'imbeba reka ndamuramutse hama yongere namwe abidondore. Amahoro muta. Amahoro cyane. Mumeze neza? Ego je meze neza. Ego. Mwashobora kwidondora abareko baradukurikirana kuri Wide Vision TV? Ego. Je ndashobora kubidondora mu mazina yanje nitwa Ndikumana Antoine matazirano bantazira gisusu nkaba ndi umuvuka gihugu wo muri komine Nyabihanga umutumba w'Iteka ariko ubu nyene turiko turavugana nkabandi i Bujumbura muri zone Kinama muri quartier Muramvya. Murakoze cyane mutama kwidondora nkuko biri mu nteguro twabagendeye tugomba kumenya ibijanye n'urukwavu bijanye n'ubworozi mufise mbere uko ndabibona ntimuza kutubwira ibijanye n'urukwavu gusa kuko ndabona hari n'ubundi bworozi bukomeye cyane kandi busanzwe nabwo bwitwaweho ubu bworozi bw'imbeba z'ikizungu. Rero tutarandiriye reka mutubwire idonido ry'urukwavu uko mwatanguye ubu bworozi hanyuma tubandanye. Ego jewe subu bworozi gusa bw'urukwavu n'imbeba nuko ibi ari byo mubonye ngaha ni ibintu novuga ko nonse mu maberebere kuko ibi bintu by'ukorora nabitanguye nkiri umwana mutoya niga nko mu mwaka wa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 1970
69 ibi nari natanguye kuvyorora koko ico gihe nari maze imyaka 10 nagenda ku ishuri nkagenda njanye imbombo ndandaza nshitse muhira nkabona inkoko nkaca ndayigura ikaba mu rugo impene nkayigura ikaba mu rugo ndagira no ku rwego rwaho ngera naho ngura n'inka naciye bagiye cyo ingurube impene intama ibitungwa byose je ndazi kuvyorora ko biri mu maraso urumva ko nabivukiyemo ego cyane ego nahize inkwavu nazo ubu ndiko ndazororera ngaha nakurikije umugambi wa Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu ko yahimirije ati umunyagihugu wese n'imiburiburi niyorora agakwavu aca ankubita nagomba kurira ko nanje nari ndabikunze mbandaniza ariko ico gihe nari ndazisanganywe ego hanyuma ukubona ngaho uvuga uti mbega uroroye ego ukorora kurimwo mugabo haniniya aha turi nyene haduhagaze intumbero nyamukuru niyo kwegeranya imbuto zo guha abanyagihugu ni impande y'isoko ya Kinama ukeneye urukwavu rero agomba gukurikiza ijya mugambi wa Nyenicubahiro acaza akagura akagenda korora kandi ngenda ndamwigishije nkamwereka n'imiburiburi uburyo butegeza kubaka kijambere kutugeze kuko ibi byo muri sare yose byari vya kera ko urukwavu rurimba kera ko inkwavu zarimba zigavyarira mu kuzimu rukazosokoroka ruko ruzanya abana bashika barya ariko urabona ntibigikunda bisaba ko umuntu yubaka hama akagira akazu kabamwe urukwavu rumwe akashiramwo n'inzu ruzovyariramwo hama akazoshiramwo isuguru imwe bikenewe ruhejeje kwima akayikuramwo hanyuma afise sale nk'iyi rero niyo kwegerana niyo gushiramwo abana bavutse kugira ngo bakure hama bamaze kuba amashashi asubiragira ibindi vyumba vya kamwe kugira zigwire ego nuko niko bimeze murakoze cyane mutama murakoze cyane kabisa kutubwira ibijanye nuko kuntu bimeze ku by'urukwavu none muta urukwavu rufise ibintu byinshi rurafise inyama rurafise n'ibindi rutanga mu byo rutanga gushika ubu mubona gute isoko irahari abipfuza akanyama urumva barakaronka hama bya bindi mwavu amaganga byose murashobora kuronka isoko yabyo ego kwashoboye kubaka neza duhereye ku bintu by'amaganga kwashoboye kubaka neza kabafise uburyo agakoresha akayungiro agashiramwo imireko amaganga sindayagurisha ariko ndumva ko agugwa baranumva ko abantu bavuye muri Kongo baza kuyagura na mu Burundi rumva ko bateza kuba bayagura ko ngo ningira akamaro ku gitegwa cyane cyane ku muceri biharagi biki ego amase y'urukwavu ndashingira intaye ko je ndayakoresha ngaho muri gisagara nyene hanyene aho nari nsanzwe nororeye ngaho kuri twinonore aho twitwa Kongora Umugambwe Iporona nahora ndahari imirengarenga nkarima intore nkarima ibigori amase y'urukwavu n'izimbeba ni uyo mase ya mbere ko ico gihe nari naroroye inkoko imbata inkwavu imbeba byose ayo mase akabatwanga uyateyemo igitegwa ayo mase nukuri ikigori giheka 2 gica giheka 4 n'imiburi urabose gushikuza nk'abantu bibiraya bahora bangurira ayo mase ari canga y'inkwavu ayimbeba ayinkoko ayimbata abahora bimbura itoni imwe y'ibiraya nk'abantu bo mwijenda barabinkundira ko nta kirana gitoya caba mu murima wabo bijya bita ngo ni ivy'imbuto ngo uzogira duto tuducaca two kugira imbuto ntibibamwo bahora batavuga ati mwitone 5 twara dushora ubu twashoye mni buri nke9 nagwanje bakanzanira ibyo njya kunshimira ko nabahaye amase meza uretse ivy'inyama amase cyane niyo ngira akamaro muri byose inyama zakuza ari inyungu ari imperekeza ari kamase niyo azubwa mbere kubitego ego nico cyambere no gushingira intaye ko urukwavu n'imbeba n'inkoko n'imbata amase yazo kwayo ndiko zakubwira yacanganye sicoroshe bigenda neza cyane ego sicoroshe mbega ndakubaze muta
ubu ni ukuvuga abantu barashobora kumenya ngaho iwawe byoroshe nk'aboza gusuma ushobora kubabwira ibarabara ubako kugira ngo baje ntibazimire. Na cyane cyane novuga nti benshi ntibazimira kubera iri zina ry'itazirano ni rya gisusu ni igicamamare ni rya kera. Urumva nagiswe nkikorera ku isoko mu kibimba kwibubu niho abantu bari intazira. Urumva ari we wese nuwo muri province ende iryo zina ry'iwanje rya gisusu upfuye kurivuga gusa ategezwa guca ndonga. Hanyuma sinivyo gusa ibindi bikorera aha ariko ndafise n'uwundi muntu dukorana ari mu isoko nyene azakazipakira agashira mu isoko mu Kinama ikaciba adresse izitashoboye kuboneka mu isoko bacaza akazitora ngaha. Murakoze cyane. Mbega nta makoperative yandi mwoba mukorana yorora inkwavu canke amashira hamwe asanzwe yandi? Oya nta nimwe turashobora kumenyana ngo dukorane. Turakorana n'umwe abubare abagomba kuza korora mbere ni nk'ubu nyene turiko turavugana ndiko ndubakira abantu b'abapatiri mu Buterere n'abashiriye mu engineer abubakira hashobora kuja inkwavu 100 izo nazo kandi bazitemye jewe ndiko ndazegeranya nije ngeze isoko muri Don Bosco baranyizeye ubu mufunda ari kububakira naho uzohicisha uzosanga ari vyiza wereka akarero n'abandi. Tuzobagendera mutaho hantu nimwamara kugira nte guheza igikorwa. Mbega ibijanye no kuzivuza bijanye nyene ibintu nk'ivyo bimeze bite? Murafise umuganga wazo? Oya urumva mu byo twagombye kuvugana nta byo kubesha byojamo je nta muganga mfise mugabo urugwayi mba ndarubona nk'ubu ndiko ndegeraniriza abagomba kuza kuzitunga. Hariho ukuntu urukwavu ukunda kugwara cane ico bita shonyanga canke inzara ndamurabisha mbonye rukomeye inzara. Izindi ngwara ni nke cane ikitera inkwavu cane nizo ngwara niyo ngwara bita shonyanga yo kuzifata mu nzara rukagendana no bagira ico gihe naho ugaburira ntizubira kuvyibuha niyo ngwara gusa ikunda kuzifata. Natwe je nk'ubu ndacakoresha nk'ivya kera nta muganga ndaronka kuzivura mugabo ufasha amavuta y'amameso gasigako 2-3 birakira. Murakoze cyane. Murabona ko leta yahimirije abantu ko botunga inkwavu cyane n'imiburiburi umuhana wose gatunga inkwavu 5 kandi we nawe ebana waragerageje. Mbega ko mu gisagara bitoroshe abanyagisagara wobaha message yihe kugira ngo bashitse uwo mugambi wa leta? Ego umunyagisagara ikintu cyose kugira ugikore urashiramwe akigoro bavugatishiramwe agatege. Inkwavu zirarya ibintu byose. Ego inkwavu ubwatsi bwari bwo bwose mu gihe ca kera ndiko ndakubwira mu kuja kwahirira ukwavu twagenda kurondera ubwoko butandukanye bw'ubwatsi ngo nibwo inkwavu zirya ariko siko bimeze kwari kwihenda. Ubu ubwatsi bwari bwo bwose ubwatsi bwari bwo bwose uhereye ku bwatsi bwari bwose indya zose urukwavu rurarya. Indyo ushigaje zo mu nkono urukwavu rurarya. Ibishishwa by'ibijumbu by'imyumbati imyimbati ubwatsi busanzwe imibuto ibiki amashu icaco cyose ushobora kuronka urashobora kugaburira urukwavu. Nico gituma n'umunyagisagara rutumuranira gutunga. Urabakuriye inkoni ku gishitsi. Ego kabisa. No kuvuga rero ubu abanyagisagara ntibabe bagitinya gutunga inkwavu kuko birashoboka turabibonye ndetse urashoboye gutunga rumwe 2 3 na nyinshi urashoboye kuzitunga uko tubibona. Umutama leta mwoyisaba iki bivanye n'ibibazo muhura navyo muri ubu bworozi bwanyu? Jewe ico nosaba leta hanini nk'uburabona ngaha ndahapanze
umaze gupanga rero ntiba wisanzuye nk'ibyo nakubwiye byo kubakisha uburyo bugezweho ntiwo bwubaka mu rupangu rw'uwundi kuko bukeye mu gitondo avuga ati nkuriraho ushobora kubikukuzaho utarekipera amahera wakoresheje rero nkaje ku ruhande rwanje kuko ibindi abimenyereye yego ndonse nk'ahantu hagutse ndabikorera noba mfise nk'umurimo w'akarorero ko benshi nabibigisha ko ndabizi cyane urumva ko nabivukiyemo kandi ntugire ngo sindiko ndisumburana navutse 59 urana ko ndiko ndaduka mu ijana urabiriye yego kabisa uri nararibonye none Mutama uko biri kose ndumva ko turiko tuyaga neza kabisa mbega nta nibido y'amaganga mwoba muratega ni mwe rero nakubwira tereza amaso ngaha kubona nubatse ngomba ko amaganga ashobora kuja muri iyo bido ariko kubera kimwe ndakubwiye atari inyubako ya kijambere ntajayo menshi bitewe nuko zijya n'imbaho ziriko musona ko hari mwibati hajya rero hejuru urukwavu rufise amaganga make bivanye na bijya manazigaburiye na rujya rubaho ruganze ko make akorokera ngaha bankirima rimwe iryo marimwe naryo rica riherazwa na burya bucafu aha ndahamaze amezi ariko urabona bido ntiruzura igeze hagati kuko amaganga amanuka ni make imbaho zirayamira ibirya vyariye bikamira bishitse kwibati bikamira hagacabura yakoroka nayo ubundi kububakisha akayungiro nko mu kwezi yoba yujuje ibido kandi ibido igeze kumera atari make 40 ibihumbi 40 ku ibido y'amaganga y'urukwavu rega bwabundi amafaranga ni menshi ego kabisa ubushobozi akantu karimwo karimo ko biri kose ndumva ibintu bimeze neza cyane mwavuze yuko atamashira hamwe mukorana yandi atamakoperative ari nka hamwe ho baba kurondera nk'ayandi mashira hamwe akurondera urumva ko wisanzuye ko mwokorana ubu kubako kumwe urutoki rumwe ntirumeninda aha umuntu aronse uwo bakorana niryo terambere rikenewe nese ko kwisununura ibi ntashoboye gukora ntamba ukurikirana babikoze abo twaba tugomba gukorana nkababera umurongozi mugabo turi kumwe akumba ati tukagasangira ivyo navyo sivyo vyo ari vyo ngo kirazira kwikorana kirazira kwikorana kamene murakoze cyane Mutama reka uwo dufasha tugafata ugaterura nk'urukwavu canke zibiri tukereka abene gihugu bariko baradukurikirana ku buhinga bwa none reka tuziterure none ko tutaryana ego cyane Mutama abantu muriko muradukurikirana murabona za nkwavu murabona bwa bworozi bwa Mutama reka Mutama twongere tumubaza akabazo gakomeye cyane Mutama burya inkwavu ziragira ubwoko ego inkwavu zirafise ubwoko je nk'ubwo no kuyumvira bugaragara buranashika bune uru rukwavu mfise urutugwito rw'ikizungu rukomoka muri Mutoyi ariko muri Mutoyi hari igitega mutaho ibugendana hanyuma rero rufise amaso atukura rwaje rusubirira izo twari dufise zifise amaso yirabura urugwaje tugwite rw'ikizungu ariko tuhava kuvuga ko ari urw'ikizungu mugaro uri canga kubera zimaze kuba kuvyarirana urabona ko zose ubu zoca zimera nk'iz'ikizungu urabona ko rufise amaso atukuye uru ni nk'urw'ikizungu rero niko tugwita hanyuma urufisuru urabona ko rufise amaso yirabura n'amabara acangacanze uru niko twita urw'ikirundi ego hariho rero n'urundi nganda kwereke
urubona ni urukwavu runiniya cyane rushobora gushikana n'ibiro 7 canke 8 ni rumwe bakunda kuvuga bati nuko kwa Pita zimwe zari zazanywe no muhisi nyakwigendera ego uru ni runini cyane rwashobora ruhakwa kungana n'agahene warugaburiye neza hari n'urundi rero ubu rero nabwo n'ubwoko bugira kangahe muto uru n'ubwoko bugira 4 uru n'ubwoko bugira 4 rw'amatama manini umutwe munini ya cyane rumeze nk'isambwe mu mutwe n'urukwavu nago nyene runini cyane ruraba runini cyane mugabo rukareka kungana namwe duhejeje kuvuga ego murakoze cyane muti ubwo reka tubereke n'imbeba nazo ubwo ziroroshe gufata kabisa yawe murazi na nyemo zozo ubwo ntizigira amoko yazo ego nazo nyine zirafise amoko hariho ntonto na n'izindi twita za kijambere nk'ururi muri nini za kijambere urarubona naho rufise amabara hakaba n'urundi gwera ururafise amezi nubwo vyara no kuvyara no ego mbega baravuga yuko imbeba ari ingaburo cyane ku bantu bagwaye kwashi bagwaye ingwara zo gufungura nabi nivyo iyi n'umuti munini ya cyane ubwa mbere hoho umuntu akamya amaraso iyi direct ku maraso y'umuntu urayifata ukayikerera ugafata koka ukashira mu kirahuri hama umuntu akakerera agajojotezamwo amaraso y'imbeba agacanwa yakamya amaraso nukuri atari rusanzwe ruje kumuronda rugomba kumutwara aramaso gusa yarakamye amaraso abaje kabisa ku mugwayi wa kwashi naho iyi urayibaga ukamuha amaraso kujya nkuko ndabikubwiye hama ugaca uyiteka ntuyumishe ngo ishe cyane akayijya ikirisenya naho ibitetse mu nkono mu minsi mike yakwashi bayahetse iyo bita nyamagoma iba yahetse reka ubona nkomeye naje ndazihekenya mutama nivyo kabisa je ndiko ndakora ndazihekenya urumutse urumutama yo mutse yego ndazihekenya sinakoresha mutama je ndabona ko ibintu bimeze neza no kuvuga ubu no kwa muganga bashobora kukwitura canke abantu muri communauté mu kibano bafise ibibazo byo gufungura nabi bafise abana bamerewe nabi bashobora kukwitura ukabafasha mbega nk'abakeneye nko kumenya ibiciro bimeze bite nyimba atari banga ntabanga ririmo iyi mbeba utoye iyirimwo isumba zose wicaguriye ndayigurisha 5,000 yego cyane hanyuma kugomba kuza korora urukwavu urugore canke urugabo kuri izi za mwayene zifise igiciro cyo kugera ku 15,000 kugera ku 15,000 kiretse 15 niyo make ugiye muri 10 ubuje muri nko muri nkaka gatoya mugihe uje muri 10 wabugomba gutora nk'aka kamazi amezi 2 aho niho utora ku 10 ariko uko twita urushashi umuyabaga rushika gwima iyo bita umushikira kwima niyo ndiko ndavuga 15 rwamaze gusatira nago gwima binga rumaze kurekera amabinga go gufungura tucira na mparu yuko ndarubona mutama je ndumva ko ibintu bimeze neza no kuvuga je naje ndabona nzohava nza kugushorera mute nanje numva ingene Yesu agira neza mu gufungura akanyamakuru kwavu ko kuko biri kose we naje gusumira iwawe hazobamwe akantu nyene nawe cubibona oya no uretse nivyo no kugurisha gusa abantu baranabinkundira
no kubahonja ndabahonje bakagenda kuruhekenya. Mutama je ndumvura umugwa neza cyane kumva ko no guhonja uhonje nyene abantu bakagenda bumva ko nyene ibintu bimeze neza akagenda bavuga bati twavuye kwa gisusu. Ashe no kuvuga rero ubu unye ebana uzoba akeneye agakwavu anaduciye ko tuzohita tumurangira duti nyarukira mu kinama kwibarabara rya kane muri quartier rya kabiri muri quartier Muramvya aho bita kwa gisusu. Maze muganire ibiganiro bizima. Muta baba kajambo ka nyuma ushobora kubwira abariko baradukurikirana kugira ngo bagire courage baniyumvemwe ukuntu nyene bona kurondera byihuse. Rega je ndumva kuri umuntu wo kurondera muti. Yego cyane. Yego jewe mu kajambo ka nyuma nagomba gushikiriza ariko baratumviriza nuko ubwa mbere na mbere bato bifata minenegwe kuko urabona inyama zindi ziyamaze gushika ku rundi rwego mu kuzimba cyane cyane kandi harimo n'izitera indwara amagute ibiki ariko urukwavu urufungura nibaza ko rutera indwara nke cyane mu mubiri w'umuntu kandi ruragwiriye tiko turavuga nk'ibyo 15 ndiko ndakubwira ushobora gusanga ari ibiro 2 by'inyama kandi ubona ikiro cy'inyama kiriko kiraharahara 220 umugabo kamva uzo ufunguye ibiro 2 kandi vyingira akamaro nico gituma rero urukwavu umuntu yogorora kuko ukirira akanyama woroye nawe utozige iminsi yose nimiburi mu mezi 3 ntiworeka kurya urukwavu wazoroye kuko ni ikintu kigwira kandi kinyaruka gukura ruvyaye duke ruvyara 8 10 12 urumva rero mu mezi nka3 gutangura kuzirya ntiwona zihonye ni vyiza cyane ni umuntu bogira courage na ku kintu nka je wigeze kumbaza timbega usabiki ubona umuntu yo gutera intege gute jewe ibinda bikunda cyane uko ibindi bikorwa byose nagenda akora byagiye biramfana ubudandaza burapfa ingurube zigapfa ndateba mutaha uramperana nayo bundi ndonse nkaho nororera nosubizamwo tundi tutungwa twinshi ko ngeze mu zabukuru ngeze kwiyicarira impande yazo nozikurikirana hama wo kwifuza ko yogira ubumenyi bwo korora kuri bimwe naguhera ko inka impene intama inkoko ingurube imbeba inkwavu ego ngira ngo bishitse nizikiro nozubakira nkazorora kuko no bishobora ego hanyuma gusa kingo nico nakubwiye yuko ntagiraho norora kuko nari nahaguze mu Maramvya aho bita ku Buhomba hanini yanyene ho gomba korora kutegana nari mfise ingurube 72 nagoma nize korora iwanje nari nzorore ahantu nkoteje mu Gasenyi ngaho mu Rubirizi ujabutse Gikoma ntamvuga ntireka rero nigurira hiwanje kugira nagukirwe nororeyemo inka nororeyemo ingurube byose nshiremo umvandagane nari naguze ahantu hanini harimo inusu y'igito metero 60 ku 30 ariko abantu harambere nabi cyane hama mu mishwano uno munsi umwavuze ngo ararekuye undi abaje ngo ni iwanje naratemwe n'ibigazi mugabo ibyo bigazi barandeka nkabagara mugabo bagacavuga ati ntawubakamwe inzu hari mu matati ayo na Musa heze ejo ngo haja yandi nari nkamwe nk'ubu nogira Imana bakadukomorera ntuzozusanga ari ibi uzosanga no gukama ndiko ndakama ko nzoca nzitira nzosaba amashiramwe ko babimbwira nje nzitira nshiremwe ibitungwa by'ubwoko bwose by'akarorero nayo muco nifuza gusaba leta cyane ni nkuko bodukomorera abantu ko nta matati hafise ariko nabahikumayitira kubera babona haryoshe no mu kiganiro giherutse narumvise ko babishikirije umukuru w'igihugu nibaza ko gifashe nkama naje nkaba ko mwampaye umwanya nifuza ko yo kumva ko bikunze naje abantu ndahafise ikintu hamwe bamfashe mu mugongo bakande kurira
noca nza gutangura y'ubworozi ngakwiragiza ibitungwa ngakwiragiza imiryango y'ibyifungura kuko habonetse ibitungwa haboneka amase haboneka ibiribwa kubera amase aba yabonetse n'inyama nazo zigaca ziboneka yego kandi murakoze ndabashimira mushobora gutanga utunimero twanyu yego inomero yanje ya Leo ni 7679 223 679 iyo ni ya Leo ilimitere mfise 66 210 636 ndikumana Antoine uwo batazira gisusu murakoze cyane ku kiganiro mwaduhaye bakunzi ba Wide Vision TV murabyumvise mwanabibonye ukuntu ibintu biriko biragenda ubworozi bw'inkwavu eka mbere ntibwabaye ubw'inkwavu gusa mwabonye n'imbeba kandi mwumvise n'akamaro k'ivyo bitungwa byose kandi biracana zimbutse umuntu akeneye urukwavu rwo gufungura rwo gutunga arashobora gushikira umutama Antoine akeneye n'imbeba cyane no kwa muganga barashoboye gushikira Antoine mwumvise ko mu bijanye n'ibura ry'amaraso zirafasha cyane imbeba z'ikizungu kubafungura nabi zirafasha cyane rero mushobora gushikira umutama Antoine hano mu Kinama muri quartier Muramvya ndabibutse ko mudukurikirana kuri Facebook Twitter YouTube na Instagram aho hose murashobora kudutora kugira ngo dukomeze kuganira ndabibutse ko kuri mikro mwari kumwe na jewe sinzobatohana titse nayo mu buhinga bw'ivyuma watumye amajwi n'amasanamu bigenda neza ni Live Carde mugire ibihe vyiza mukomeze kudukurikirana aho muri hose